cyo imana yakomeretse kandi suruhendo cyangwa ngo escort no ibyo ndiko ndakubwira ni ukuri ukuri gute none imana usenze yakubwiye ngo utumbera kwa iramume Josiane be yakubwiye gute inyibutsa neza yambwiye Joseline ntabwo yambwiye Josiane ariko ni Joseline ushobora kuba wibera subira wumve urusenge ubaze imana neza narasenze kandi narasenze kenshi imana yaragerageje kumpa ibimenyetso naho yagiye kumpa amazina yawe irampa aderese irambwira ababyeyi bawe nicyo ituma mbega nzi yuko imana yoba yambaye ntabwo yambeshe ariko ikimenyetso nuko ibyo ndiko ndakubwira byose ari ukuri ibyo uri kurambwira ni ukuri kandi ndabyumva amazina ni jewe ababyeyi ni jewe aderese washitse n'indahanye mugabo ukuri ntariko ndatabura ningene imana yoba yarakubwiye ko je inamumejeje nari nzo kumara imibabaro yawe yose yakubwiye nzo kubera umugore nzo kubera umugenzi nzo kubera nta kindi imana nayisenze ndayisaba narayisabye ngo uyu mugore w'isezerano nta wundi yanyeretse atari wowe umviwe je ndafise umusore dukundanye kandi nawe ashobora kuba ariyo isezerano ry'iwanje rero ibyo bintu uri kuraza kumbwira ngo imana ngo yakubwiye ibi abasore murafite izo motife zo kwiyumvira umuntu mugaca muza kuvuga ngo ni imana ngo yakubwiye ibi genda usubire usenge je ndafise uwanje dukundanye kandi twemeranye umva sishobora kumuheba ngo ni kubera icyo kumbwira ngo imana yakubwiye nanje ngomba kuko umwanya wo gusenga mbaza imana iby'iwanje sibyo niyo nsubira kuguha inyishu uzoshugaruzwa sivyo inyishu imana yarayimpaye kuko iyo itaza kumpa inyishu simba ndi ngaha kuba ndi ngaha nuko nahawe inyishu y'imana canke ngomba kugira uwesiko nari bwaza gukoresha wowe birakaba uwesiko nari maze kuza gukoresha ukanya ntura mbega kuko intare bw'igenzi iwanyu canke ngo mvugane nawe ariko nkaza nsugura urutonde rwose ambiriza rero ndakubwiye nagushime ko watumbereye ngaha kandi kuba ushikanye igikorwa imana yagutumye kuri jewe ariko ngoma ndakubwira ikintu kimwe genda ukomeze usenge nanje ngoma senge nimba ari wewe imana yateguye ko uzomuba wanje w'isezerano nanje nzobibona kuko nanje ndasenga sibyo genda usenge nanje senge hama imana nanje ntiyamenyisho nawe uzobona ndaguhaye inyishu yowe cyo icya mbere ndagushimiye cyane kuba wanyakiriye kandi ukanyakiriza kuba ryari rya mbere tubonanye ukanyakira ndabigushimiye cyane hanyuma ikindi ndazi neza ko ntubeshye iki bizobikwemeza nawe ugusenga ntabwo bafise kuko nizeye ko imana nzi uko yambwiye itambeshe kuri nawe umusenge kandi ndazi neza ko niwasenga uzabona ko uzima kubwiye urabona ko bimeze gutya cyane
icara rero wambara ibirato, icara ngaha wambara ibirato tugende kwa papa. kubera yuko abana b'abantu dushima ibyo dukundishije amaso yacu, ntidushime guhitishamwo Imana. Jado aka kanya n'isaha aricuza impamvu yarondeye Nadia, amushimishije amaso atafashe umwanya ngo asenge. Ariko inyuma yaho Imana yarabiravye, Jado iramuha umugore w'isezerano. Mbega Welcome na Nadia bo bageze.
je umugore bazoje ko tuvukana kugeza isaha zose je atamvyuye Musika aryamiriye byagenze gute wagwaye Benadi ngo iki ngati naje ndakubaza ikibazo nibiki byagufata ivyo nibiki benda kubwira ikintu kimwe wewe je mu buzima narifuza gutora umugore mwiza ariko senzi ko abagore beza bameze nkawe nkuko sinakoze urabizi yuko wowe uko umunsi uhera ariko wongerekana ikibi wewe umba satani murarana iyo nkuri imbere sindayikudode mu mutwe cyara nene ibiki byagufata urabizi ikintu kimwe ndabwira ikintu kimwe kurugutwama kunyumviriza neza ubu rero warosa abagabo ubu rero warosa abandi bagabo usigaye ugenda mukajya inyama mukajya ibiki ugacuza kuntekera zigenge je none nkagegeze zigenge jewe ndabwira ikintu kimwe nimba baguhaye imiso yo kuza kumpongora amenyo genda babwira ati vyanse mwantekeje umutwe utari negashe umpaye ibihumbi 10 waruzi ko nsoma inyama izo natetse gasheri ntitubisange ivyo bikubikura he kusigaye wahindutse umutima w'igikoko uri kubikura no Nadia imisi twanye je ndabizura yize tukina ruguru tukiri mu buzima bubi je ntanete nigenda kurira so ugwama ugasuma intete ndaguzura yayo maso uriko uranyumva uzombona Mwana umugabo ko yahindutse nibiki ageze mu gisagara ko yaraciye hindu yibagiye ubuzima twahoramu ubuzima bwo kubaka ndabona bugiye kunanira ushobotse kwihanganira ibyo mbona shaho ni surprise urabona twari bwitegure niho narenye byuka mu bisanzwe hama ushobora kumbwira icyari cyabagenzi iki cya mukuru cyari cyabatsanye hama ndibaza neza yuko mukuza ngana nari nabanje kugira kugutohoza narumvise ko umukobwa w'indero basi umukobwa kijijwe kandi asenga yubaha Imana ariko nanje kuri ubwo ndubaha Imana nanje ndasenga ndibaza munegiriza uranzi ariko ishino kubya cyo cyanzanye uwo munsi nubwiye ko banza basukibagirwa ahunzi cyane ibyo nziko siko icyo nagenda kubwira rero nuko tokwitwarika basi amakosa yanje cyangwa kwitwarike
amajambo uhora wumva bamvugako. Narumvise izina ryawe witwa Sierra. Umunsi ndagutelefona numvise uhimbaye, numva ijwi ryawe, basi umutima wanje urankadikiriza basi kuba nuhiga umwanya wo kuyaga nawe. Rero uyu munsi kandi n'isaha ndaho ndi umusore, ndataha imbiba zikanyakira. Naciye niyumvira ati hako nguma ntaha imbiba zinyakira, mfise inzu, mfise vyose, ateka mpiga umufasha ashobora kugira umusanga mw'inzu. Tunumvira ati reka ngende kwa Sierra ndamutuye icyifuzo canje, kandi abizi aranyumvira ko nabonye n'umwana mwiza. Rero n'umunsi nuko niyo ngoma naje numva icyo mbarira kivuye ku mutima wawe, ariko ntumvuge ikivuye mu rukundo rwawe, ikivuye mu mutima wawe, kuko urukundo biratandukanye n'umutima. Hari urukundo usanga ari urw'ubeshi n'urukundo rw'ukuri. Shaka gukoresha urwo rukundo rw'ukuri nyene. Kandi ndabizi abakobwa benshi ko mufise akantu ko kuvuga ngo uzogaruke, ntacyo ufise wombwire ejo utombwira uno munsi. Oya, shaka mve ngaha mbwiriwe ko nimba ari ukuri ndakumenye, nimba atari ukuri ndakumenye. Murakoze. Okay, byaranakiye nimba uko uvuze ari kuri mva tangorane, uretse ko abahungu ba kino gihe benshi ngerageje kubyumvira ku bandi kuri n'abahemu, ariko nawe ko wari usanzwe ngenda ndakubona hajya ku isengero usenga, ngira nta birebire no kwiyumvirako, kumva urasenga uraza Imana. Muko kumenya Imana ndizera neza ko utinya byinshi, ndibaza n'icyango bitinya. Okay, hama mu bisanzwe ku telefone twavuganye ibintu byinshi, twaravuganye pe bikwiye. Karibu risanze nta mufise navuga ati mungu tuba dukundanye nta uhari, ariko akondisiyo ke ujye undinde, wirinde kubabaza umutima wanje, kuko ngerageje gukombina ku bahungu bubu. Nubwo bavuze ngo abakobwa ngo bo mu gisagara ngo barafise ukuntu bata isoni, ariko n'abahungu bo murafise ukuntu muhemuka, kandi ko muba muduhemukiye bigatuma natwe tutabasha kwitahura, ahubwo tukagenda mu bubabara bugenda kugira abacike abashira soni bagire. Hari igihe navyo nyine bipfa kuri mwebwe, kuko mumaze kuba mwubahirwa mukabahemukira baca biga ingeso mbi yo kudakunda umuhungu naho bipfa. Ariko rero nyine karibu risanze, nyimba byo koko uri umusore ni vyiza, ariko uko abantu bagenda baramenyerana niko bamenyana. Akibazo murakoze cyane. Ico nokwemera cyo nkuko umbwiye ngo sinira kubabariza umutima, nanje mu buzima bwanjye ndanga umuntu ambabariza umutima kuko ramenda bibwira benshi. Je umuntu wese nimba ari ibintu tukorakorana, nimba ari business, nimba ari kuregiriza, nimba ari umurimo w'Imana, ndamwihaniza gukora ikintu basi na mu bujiji ugisubemo kabiri uri kumbabariza umutima. Rero nawe nkubimbariye ntabwo nzobikora. okay, sawa. Hama ndabizi abahungu benshi barababazanye bakinjira mu mitwe ugasanga bakubabaje, ni nako n'abahungu babazanye. Rero kuvuga ati nta mukirisu ahari, kandi merci nta mukirisu ahari, ahubwo twe niko twoteganya ibihe, kuko umuntu iyo umuhaye umwanya